gushobora gufata mu mugongo ico gikorwa biheza bigakoreka. Rero naco nyene gushika kuri umwanya kiramaze kugira intambwe, mugabo igihe iyi raporo yaherahezwa nyuma y'amezi 6 cari kikiriko kiratunganywa. Iyi ni nyubakwa izoheza igakorerwamo ico gikorwa c'ubwo buganga, niyamara kurangira izoba ifise ishusho nziza nk'iyi. Igikorwa kigira 15 cari co gutunganya amanama nkarishabwenge ku bijanye n'uburongozi bwiza, kikaba cari kigeze ku bice 38% nyuma y'amezi 6, ariko kiri ku rugero rwiza. Igikorwa kigira 16 urwego rwa gisirikare rufise umugambi wo gushiraho imprimerie, gisata cyo kwandika no gukora ibitabo, kikaba cari kigeze ku bice 30%, ariko naco nyene kikaba cari ku ntera nziza. 17 ni kugura amamashini yofasha gukora amatafari mu buhinga bwa none, mu buhinga bwiza. Ico naco kikaba kigeze ku rwego rw'ibice 70%. Iyi nyubakwa mubona ni izokorerwamwo ivyo bikorwa, ikaba inyuma idutanga raporo yari igeze aha, ariko ubu igeze kure. Hanyuma igikorwa c'18 no guhereza ubumenyi intwazangamo mu bijanye no gutunganya, na cane mu bijanye n'ivyo gukurikirana no gusuzuma ibikorwa no gutunganya ibikorwa. Ico gikorwa cari kiri mu kurangira igihe raporo yatangwa, kigeze ku bice 90%. Igikorwa c'19 nikijanye n'ingene tunganya neza ibijanye n'igisata cyo mu gisirikare kijejwe kubungabunga ibikoresho n'ubundi butunzi bwa gisirikare mu vy'ibikoresho. Naco nyene igihe raporo itangwa kikaba cariko kiratunganywa bivanye n'umwanya wacu, aho wabwirizwa kuba cyabwirizwa gutangurirwako. Igikorwa kigira 20 ni gushiraho inzira nziza irashe n'itunganywa irashe mu bijanye no guhanahana amakuru, kigeze ku bice 50%. Kugwa ca 21 harimwo gufata mu mugongo abamugaye n'abasinzikajwe n'intambara. Ico gikorwa naco nyene kiri ku rugero rwiza, naho ku bijanye n'abavugwa ico gihe cari ku bice 14%, ariko biragaragara ko abandi basigaye mu bindi bikorwa bashoboye kugikora ku bice 100%. Mu kurangiriza ku gikorwa ca 22 hariho kubaka utuzu twasugumwe twubahiriza ibidukikije, kuko tugiye kuraba ahantu hakoraniye abantu benshi birasaba yuko haba ubuhinga bwo kugira ngo utuzu twasugumwe twubakwe neza. Ico gikorwa naco cari kigeze ku bice 30%. Aho hari ku bushikiranganje bujejwe kwivuna abansi, bunaho turabe ubushikiranganje bw'ubutungane. Ku bushikiranganje bw'ubutungane igikorwa ca mbere mu ntumbero ijanye no gutunganya, gushiraho no gushira mu ngiro intumbero y'igihugu mu bijanye n'ubutungane bubereye, ubutungane bwiza kuri bose. Hari igikorwa ca kabiri kijanye no gushiraho intumbero y'igihugu mu vy'ubutungane ihuye n'integuro y'igihugu ijejwe iterambere ku kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2018 gushika mu mwaka wa 2027. Ico gikorwa cararangwe ku rugero rwiza ibice 80%. Igikorwa kikurikira ira gatatu nukuraba amadosiye y'imanza zamaze gucibwa zikaba ntabanduka kugira ngo zishobore gushirwa mu ngiro. Ayo madosiye yose iyi raporo yageze kwandikwa amaze kwegeranwa yose, no kuvuga ico gice cyari cyakozwe ku bice 100%. Amaze kwegeranywa ubu mbere hakaba haratanguwe
n'igikorwa cyo gushira izo manza mu ngiro canke imanza zisaba kunguruzwa canke gusubirwamo. Igikorwa kigira kane cyari cyo kugenzura ibijanye n'ibisata by'ubutungane cyarakozwe ku bice 56%. Igikorwa cya gatanu cyari cyo guhereza ibikoresho amasentare y'intango no kubahereza no guhereza ubumenyi abajejwe ibikorwa by'ubutungane muri izo sentare. Kikaba kigeze ku bice hamwe 52% mu gutanga ibyo bikoresho, mu gutanga ubumenyi naho kigeze ku bice 42%. Ubugira gatandatu kwari gukwiragiza ibikoresho mu maparke y'amasentare makuru amasentare asubiramwo amaparke indwi. Icyo gikorwa kikaba cyararangiye muri ayo mezi 6 ku bice 100%. Ubugira ndwi kwari kugira ngo mu bijanye n'ingene imanza zicibwa kuva hasi gushika hejuru bishobore gutunganywa neza. Icyo gikorwa naco nyene cyarakozwe gushika ku bice 42%, aho amanama yo gutunganya ibikorwa yabaye muri za parke ndwi twavuga. Icy'umunani kwari gushira mu ngiro intumbero yo kubahiriza agateka kazina muntu. Icyo gikorwa kikaba cyarakozwe ku bice bishika 70%, aho haba ku bana canke kuri bantu nikora bagengwa n'ubutungane ubushikiranganji bw'ubutungane bwahejeje bugakora icyo gikorwa kugira ngo agateka k'umwe wese kubahirizwe. Igikorwa c'icenda kwari ukudugiriza ubumenyi no kukarihiriza ubwenge abacamanza bakora muri sentare z'intango, cyarakozwe ku bice 83%. Ubw'icumi kwari ugutsimbataza ubumenyi bw'abasanzwe bakorera ubutungane na cyane cyane mu bijanye no gushingura amadosiye. Ibyo navyo nyene bikaba byarakozwe ku bice 99%. Ubugira 11 kwari kugira ngo ishusho y'ubutungane isukugwe imere neza, ubutungane bugaragare neza nk'ubutungane koko butunganiriza bene gihugu. Icyo gikorwa naco nico cibanzwe ko gose ko imbere yuko umuntu atunganiriza abandi birasaba ko abatunganye. Cyarakozwe rero ku bice 100%. Igikorwa kigira 12 ni igikorwa kijanye no gushiraho intumbero y'igihugu mu gisata mpanavyaha. Icyo naco kikaba higeze ku bice 66%. Igikorwa kigira 13 nico kugabanura abafunzwe mu mabohero, kubera usanga ibohero ari rito abafunzwe nabo ari benshi. Icyo gikorwa naco nyene kikaba cyarakozwe ku buryo buhagije, aho ababwirizwa gufungurwa bafunguwe nk'uko twagiye tubikurikirana. Igikorwa kigira 14 ni igikorwa kijanye no gutunganya amabohero mu gushiramwo ibikorwa ngirakamaro bishobora no gutanga umwimbu. Icyo gikorwa naco kikaba higeze ku bice 50% nyene. Igikorwa kigira 15 ni igikorwa kijanye no gushira mu ngiro imanza zaciwe, eka no guhereza imibonano abafise ibibazo bikomeye kugira ngo bashobore kubitura ababijejwe na cyane cyane ku rwego rw'ubushikiranganji. Igikorwa kikaba higeze ku bice 60%. Igikorwa cya 16 ni ugushiraho ibwirizwa risubizaho intahe yo kumugina. Cyararangiye iryo bwirizwa ryarasinywe ibice 100%. Igikorwa kigira 17 ni kubaka inyubakwa izojamwo ubwo bushikiranganji Igitega, bigeze ku bice 20%, aho izubakwa hamaze kubonekana kugira ngo haze
hubakwe iyo nyubakwa. Ubugira 18 ni ugusanga n'abari mu mabohero aho bafungiwe kugira ngo nabo bashobore kumvirizwa. Ivyo bikaba byarakozwe bikarangira ibice 100%. Uwagira 19 ni igikorwa kijanye no gushira mu buhinga bwa none ibijanye no gutanga impapuro ndangatongo, kigeze ku bice 80%. Kuba kigira 20 ni ugusubiramwo itegeko rigenga inama nkuru y'ubutungane, rikaba ryaramaze gushirwa ku mukono ibice 100%. Igikorwa kigira 21 ni bijanye n'ingene ivyafashwe mu gihe haba habaye icaha cakozwe hanyuma kagira ibintu bifatwamwo bishobora gutunganywa neza. Ico naco nyene kikaba carakozwe kuko raporo yaratanzwe yerekana ingene bibwirizwa gutunganywa, ibisubizwa bikazosubizwa hageze, ibigurishwa bikagurishwa hisunzwe amategeko, ivyegukira leta bikegukira leta hisunzwe amategeko. Ubwa nyuma ku gikorwa ca 22 kwari ukubaka canke gusanura inyubakwa zimwe zimwe zikorerwamwo ubutungane. Hari hategekanijwe inyubakwa 4 zikaba izubakwa zarubatswe zisanurwa zarasanuwe. Mu nkundire banyakuba tuje ku bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu, aho ku gikorwa ca mbere kwari ugushobora kugwiza abakozi na cane cane b'abarundi mu mashyirahamwe mpuzamakungu. Ico carakozwe ku bice 90%. Igira kabiri hari inyubakwa zikoreramwo ubuserukizi bw'u Burundi muri igihugu ca Ethiopia. Ico gikorwa kigeze ku bice 90%. Hariho gutunganya inyigisho ku bajejwe ubugenduzi mu bushikiranganji. Ico gikorwa cararanguwe ibice 100%. Igikorwa kigira 4 kwari uko haba amamisyon yo kugenzura hanze niburi 4 ku mwaka, ariko ico gikorwa nticashoboye kuranguka neza. Harakozwe gusa zikeyi muri Kinshasa no muri Addis Abeba, ariko kubera ikiza Covid izo zindi ngendo ntizavuye zikunda kubera ahenshi wasanga biyugaranye. Ubugira 5 kwari uko hari integuro z'amategeko zitari nke zibwirizwa gutunganywa zigaca mu nama nshikiranganji, izisinywa n'umukuru w'igihugu zigasohoka, izibandanya nk'amabwirizwa zikabandanya mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. Ico gikorwa rero kikaba kigeze ku bice 80%. Ubugira 6 ni integuro y'itegeko rigenga abarundi barangurira imirimo yabo hanze igihe bavuye mu Burundi bagiye kurondera akazi. Aho rero twabamenyesha yuko igisata kibijejwe ryari ryo hangiro camaze kujaho, bikaba ivyo byarakozwe ku bice 100%. Ubugira 7 kwari gushiraho umuryango umwe canke idirisha rimwe amashirahamwe mpuzamakungu yinjiranamwo canke amashirahamwe aje gukora nk'ama ONG yinjiranamwo kugira ngo ntibaze baratabitorera ubushikiranganje bucanke buriya. Ico naco nyene carakozwe 100% kuko itegeko ritunganya ubushikiranganje iragaragaza neza yuko bibwirizwa kumera uko kandi niko biriko biragenda. Ubugira 8 ni ugushiraho intumbero y'igihugu ijanye n'ingene Uburundi bukorana n'amakungu, bukorana n'akarere, stratégie nationale d'intégration régionale. Ico gikorwa naco kikaba kigeze ku bice 70%. Ubugira 9 ni ugushiraho intumbero y'igihugu mu bijanye n'intwari ibereye na cane cane mu kurwanya bakaboko, kurwanya igiturire n'ibindi. Ico gikorwa cari kigeze ku bice 10%. Si ukuvuga ko kitariko kirakogwa, mugabo cariko kiratunganywa kugira ngo yaba amategeko n'ingingo byose bitegurwe. Ubugira 10 ni intumbero mu bijanye
no gutumatumanako amakuru. Icyo gikorwa nacyo kikaba kigeze ku bice 80 kw'ijana. Ubw'icumi na rimwe ni ugukurikirana ko ku buryo buriko burabonekana kugira ngo inyubakwa z'ubuserukizi bw'u Burundi mu makungu zishobore kubakwa canke zisanurwe. Ico gikorwa kigeze ku bice 50 kw'ijana. Ubwira 11 nuko habwirizwa kuba hasinywe niburi amasezerano y'imigenderanire haba mu by'ubutunzi cyangwa mu bindi bisata hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu niburi amasezerano ashika kuri 5. Hakaba hakozwe muri ico kiringa amasezerano 9, ni ukuvuga ibice ijana kw'ijana byaranarenze. Ubwira 13 kwari gushiraho indwi yahariwe by'imigenderanire, iyo nayo ikaba yarakozwe kikuba kigeze ku bice 60 kw'ijana. Ubwira 14 kwari kugira ngo hashobore kubonekana amabursi y'abana b'abarundi bashobora kuja kwiga hanze. Hari hihawe ihangiro ry'uko niburi hobonekana amaburse 250. Hakaba habonekanye amaburse 248, ni ukuvuga ibice 98 kw'ijana. Ubwira 15 kwari kugira ngo imigenderanire yari yaratosekaye hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ishobore kugenda neza. Rero icyo gikorwa cyarakoretse haba hagati y'ubumwe bw'Uburayi canke yandi mashirahamwe mpuzamakungu ku bice 70 kw'ijana. Hariho ikindi gikorwa gira 16 kijanye n'iburi gutunganya inama zibiri zo guhanahana amakuru n'ivyiyumviro hagati y'ubushikiranganji n'abarongoye n'abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi. Izo nama zibiri zikaba zarabaye. Icyo gikorwa cyarakozwe ibice 100 kw'ijana nkuko mubona n'amasanamu amwe avyerekana. Ubwira 17 kwari gutunganya umunsi ubwo bushikiranganji bwugurura imiryango kugira ngo abantu baze kuraba ibikorerwaho, cyarakozwe 100 kw'ijana. Ubw'icumi kwari gukura Burundi ku nteguro y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, cyane cyane gisata kijejwe umutekano, bama babushira kuri agenda ngo ni igihugu kibangamiye umutekano mu isi. Icyo gikorwa cyarakozwe ibice 100 kw'ijana. Ubugira 19 kwari kugira ngo hakurikiranwe amasezerano ari hagati y'u Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza ni banki ya Afrika ijejwe iterambere. Icyo gikorwa cyarakozwe ibice 50 kw'ijana. Ubugira 20 kwari gukwiragiza politike ijejwe abarundi babimukira baba hanze, kigeze ku bice 35 kw'ijana. Cyo kimwe n'igikorwa cya 21 cyo gutegura indwi y'abarundi basanzwe baba hanze, kigeze ku bice 50 kw'ijana. Ni sanamu y'ingene ivyo bikorwa bimwe bitandukanye byaba biriko biraba. Mu nkundire dusimbe tuje ku bushikiranganji, dutera intambwe ryo ku bushikiranganji bujejwe ikigega ca leta n'itunganywa y'imigambi y'iterambere. Igikorwa ca mbere cari ico gushiraho imihora ihuza ibisata byo mu bushikiranganji. Cyarakozwe ibice 50 kw'ijana kugira ngo bashobore gukora mu buhinga bwa none. Igikorwa ca kabiri cyari ico gukurikirana ibikorwa ibyo badufata mu mugongo, haba mu buhinga canke mu vyo amafaranga mu by'ubutunzi. Cyarakozwe ibice 50 kw'ijana. Igikorwa kigira gatatu cyari cyo gukurikirana niburi imigambi 12 nyamukuru isanzwe ifashwe mu mugongo n'uburyo bwa leta. Icyo gikorwa cyarakozwe ibice 50 kw'ijana. Igikorwa kigira kane cyari cyo gukurikirana ubutunzi bwose bw'igihugu, zaba inyubakwa, yaba imiduga n'ibindi bikoresho byose, kugira ngo igihugu kimenye uko ubutunzi bwacu gifise bungana, aho bwegeranirijwe, aho umwe bwose buri, uburiko burunguka, uburiko burahomba, ubushobora kunagurwa n'ibindi. Naco nyene kikaba kigeze ku bice 50 kw'ijana. Ubugira gatanu kwari gukurikirana ingene amasoko ya leta
ashigwa mu ngiro kigeze ku bice 64 kwijana. Gira gatandatu twari gushiraho intumbero ngenderwako ku rwego rw'igihugu mu bijanye no gutunganya no gutegura imigambi guide national de planification et de programmation. Ico gikorwa naco kikaba yigeze ku bice 66 kwijana. Ubugira ndwi kwari uko bakoranye n'ibindi bisata bibijejwe habaho raporo yerekana ingaruka mbi za covid kikiza ca coronavirus ku butunzi bw'igihugu. Ico gikorwa rero cararangiye byaragaragaye yuko hariho agahombo igihugu cagize, ariko hariho n'uburyo igihugu caciye kivyifatamwo kugira ngo ntigitere gihomba gishobore kubandanya gihagarariye ubutunzi bwacu. Caranguye ku bice 100%. Ubugira munani ni ugukurikirana amasezerano imigambi, aho amasezerano usanga leta isangiye ibikorwa n'abikorera utwabo, convention ou contrat de partenariat public et privé. Icyo gikorwa cyarakozwe ibice 66 kwijana. Ubugira 9 kwari ukugira isuzuma ry'umwaka ry'amasoko yose ya leta n'abashoboye gupasisha ayo masoko canke n'ivyo yaragenewe. Ico gikorwa naco carakozwe neza ku bice 50 kwijana. Ivyabwirizwa kurangurwa byararanguwe. Ubugira 10 kwari gushiraho umugambi w'iterambere w'igihugu, programme d'investissement public 2020 gushika mu 2023. Iyo nteguro igeze ku bice 90 kwijana, iri kirakorwa kuko iri no ku meza ya leta. Ubugira 11 kwari gukurikirana ibi bijanye n'abantu bakoresha ibintu vy'itombora. Usanga vyarabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi, n'amamashini akora ivy'amaroto, ivyarona, ivyo navyo vyabwirizwa kugira ngo bihabwe intumbero, ariko iki gikorwa cyahavuye gikurwa mu bushikiranganje b'ibiga ca leta kija mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji. Nico gituma atacu bakivuze ko cyo kimwe n'igikorwa ca 12 cyari kijanye n'ibijanye no gukurikirana ikigo kijejwe donc ikikorwa ca agence de promotion des investissements ca API, nayo ikaba yahavuye iduzwa ku rwego rwo ku mukuru w'igihugu. Naco gituma muri ubu bushikiranganje atacu babivuze ko. Igikorwa ca 13 cyari kijanye na raporo ijanye n'ingene amafaranga ya leta yakozwe. Ico cyarakozwe ku bice 50 kwijana yo ku mwaka wa 2017 no ku mwaka wa 2018. Igikorwa kigira 14 ni igikorwa kijanye n'integuro y'itegeko igenga ikigega ca leta umwaka wa 2021 hamwe na 2022, kigeze ku bice 60 kwijana, ko iyo nteguro y'ibwirizwa yaramaze no kurungikwa mu nama shinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo yigwe. Uwagira 15 byari bijanye n'iyegeranywa ry'amakori mu gisata ca douane. Ico gikorwa naco carakozwe ku bice 53 kwijana. Kuko ca kigira 16 kwari gushiraho ikigega cyo gutegekanya fonds de garantie et de dépôt et de résolution. Ico gikorwa naco nyene ntaco cakozwe ko kubera ico gikorwa kitavuye kija mu mirimo ijejwe ubwo bushikiranganje. Igikorwa gira 14 ni integuro tugeze ku gikorwa kigira 16 ndi 17 integuro y'ibijanye na système de comptabilité nationale. Iyo nteguro nayo yo kuraba amakonte y'igihugu kugira ngo
bashobore kubikora mu buryo bugezweho, bave mu buryo bwa kera bahora babikoresha muri systeme yashizweho mu mwaka w'igihumbi 1993, murumva ko ari ya kera, babikore ku buryo busigaye bukoreshwa ubu bwo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ico gikorwa naco kigeze ku bice 65%. Bugira 18 ni raporo y'umwaka mu bijanye n'ama-assurance. Iyo raporo nayo ikaba yarateguwe neza, igikorwa kigeze ku bice 50%. Ubugira 19 nuguhereza ubumenyi baje bakomiseri bajejwe ivyo gukontrola canke baje bajejwe ivyo kugenzura mu bijanye n'ivyo butunzi bwa leta. Ico gikorwa naco nticyakoretse kuko cyakorwa na ubugenduzi bukuru bw'igihugu, Inspection Generale de l'Etat, nayo ikaba iri ku gisata cyo mu biro by'umukuru w'igihugu. Ubugira 20 kwari kugira ngo habe isekeza n'inama nkarishabwenge kugira ngo bashobore kwiga ku bijanye n'ikigega gishobora guherekeza abantu bakora imigambi mito mito kugira ngo kibishingire, cyitwa FIGA. Ico gikorwa naco cyarakozwe ku bice 50%. Ubugira 21 kwari gukurikirana amashira hamwe y'abikorera utwabo canke yariyo yose asanzwe afise uturusho twa leta kugira ngo bashobore kuyashinga neza, haba mu kubakurira ko amakori amwamwe n'ibindi. Ico gikorwa naco kiko kiregeranywa neza, ikaba yigeze ku bice 25%. Ubwo bwara ubushikiranganje bwiga ca leta. Ubwira 6 reka turabe ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Muri ubwo bushikiranganje igikorwa ca mbere bari bafise no gushiraho inzandiko zimwe amategeko amwamwe kugira ngo bashobore gutunganya ibikorwa neza, bongere babirongore hama babigenzure. Izo nteguro rero zarakozwe gushika ku bice 50%. Ubugira 2 kwari guhereza ubumenyi n'ububasha abajejwe ibisata bimwe bisanzwe bikorera mu gihugu hagati, na cane mu gisata kijejwe indero. Rero biragaragara yuko hari aho vyakoretse 100%, na cane ku barongozi bashasha. Hanyuma abandi bari basanzwe bakora ibikorwa, hari aho dusanga byari bikiri ku bice 13%, ahandi 25%, ahandi 10%, bivanye n'ingene integuro ndangabikorwa mu bijanye n'umwaka w'ishure ubutunganije. Hariho igikorwa gira 3 cyo gushika ku kivi kugira ngo barabe yuko ibikorwa biriko birakoreka neza. Ico rero carakozwe amadisa ntakenewe yarakoze ku bice 100%. Igikorwa kigira 4 ni igikorwa kijanye no guhereza imfungurwa abana bari ku mashure. Ico gikorwa rero ku banyeshuri 600,000 mu ma province ndwi babwirizwa kuronka izo mfungurwa. 500,000 baramaze gushikirwa, ibindi biracari mu nteguro bigeze ku bice 93%. Hariho igikorwa kindi kijanye, igikorwa kigira 5 kijanye no kubaka canke gusanura inyubakwa z'ishure, z'amashure canke z'amakaminuza. Hamwe biragaragara yuko hari aho vyateye imbere cane, ahandi bikagaragara yuko bikiriko biratunganywa neza bitegurwa, ariko hari aho bigera ku 100%, n'ahandi byari bigitunganywa bitari bwatangure bivanye n'umwaka w'ishuri aho bugeze. Iwagira 6 nico gushiraho ishure ryo mu karere rijanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi, IANSI. Iryo shure naryo ibikorwa bikaba biriko birakorerwa, byarakoretse
ku bijanye no kurondera abahinga bazorikoreramwo ibice 30%, mu bijanye naho no guhimiriza ingene ibikorwa vyogenda ibice 50%. Ubugira ndwi ni ugutegura ingene abanyeshuri bize muri amashuri y'akarorero bakigwa muri za kaminuza zitandukanye. Ico gihe byari ku bice 100% kuko ntihari bwagere, ariko ngira ngo mwarumvise yuko hageze byace bitunganywa neza, bikaba biriko biragenda neza. Ubugira umunani ni ugushira abakozi ku kivi, abarimu ku kivi, abarimu babishoboye mu mashure abakeneye. Ico gikorwa kiracatunganywa kuko hari abarimu 400 bigaragara yuko hamwe usanga barengako, mugabo ugasanga ahandi bakenewe, bivanye rero n'ikirangamisi c'umwaka w'amashuri ingene kimeze. Nico gituma ico gikorwa kitari bwakorwe, kuko kigiye gukorwa amashure arimwo bica bigorana, ugasanga birahungabanije integuro z'ibikorwa. Igikorwa c'icenda nico gushira ku rugero ibikoresho bikoreshwa mu ishuri, na cyane cyane integuro z'ivyirwa, kugira ngo zihure n'ivyo twifuza mu gihugu cyacu cy'u Burundi gushikako mu bumenyi. Biragaragara ko icyo gikorwa bivanye n'ingene byaba ibitabo canke ibindi bikoresho byo gukoresha mu ishuri bizotangwa naho bizokenererwa. Hari aho byari biteye imbere gushaka ku bice 60%, ahandi bikaba byari bikiriko birategurwa. Igikorwa kigira 10 cyari cyo gusohora ibitabo bimaze kwandikwa neza bikongera bigasohoka. Ivyo rero hamwe amasoko aracategurwa, kuko ibitabo bimwe bimwe naho bizosohoka hari bidaca bikora ubu, bibwirizwa gukora ku mwaka w'ishuri ukurikira, kugira ngo abantu batangura umwaka batanguranye n'ibitabo bishasha ntibave bavanga integuro z'ivyigwa zibiri mu kiringo c'umwaka umwe. Nico gituma mubona hamwe bari bashize mu nteguro kugira ngo bizohurirane nuko ikiringo kigeze. Hariho igikorwa kigira 11 kijanye no kugira ngo abanyeshuri bize amashuri y'imyuga nabo bashobore kuba bobandanya bagatera intambwe, bagashobora kwiga amashuri ya kaminuza. Ico gikorwa kikaba nacyo n'ikiko kirarangurwa ku bice bitandukanye, bivanye n'abanyeshuri babwirizwa kurabwa n'iyo nteguro nshasha. Aho biri hafi igikorwa cararangiye, ahandi naho integuro zikiri kure igikorwa kiracabandanya. Igikorwa kigira 12 nico gusuzuma koko ubumenyi abanyeshuri baronka ko ari bwo kandi bukwiye, hamwe no kwemeza ubumenyi abantu baba bafise, kugira ngo bushobore kuronka n'urukaratasi, urupapuro canke impamyabushobozi bihuye nabwo. Ico gikorwa naco nyene kiko kirarangurwa ku rugero rushemeye, ku bice biri hagati biri hejuru ya 50% tubifatiye muri rusange. Ubugira 13 hariho igikorwa c'13 n'ic'14 bijanye no gusohora ibitabo n'ibindi bikoresho by'ishure, n'ibindi bijanye no gushira mu ngiro bw'i14 integuro ku rwego rw'igihugu ijanye n'ingene bashobora gukarifiya no kongera bakemeza ubumenyi umuntu aba afise. Ivyo navyo bikazoheza bikazoba ari bizotangurana n'iyi semestre ikurikira. Naco gituma ngaha ataco babikoze koko bigenda biraba ikirangamisi c'ishure aho kigeze. Igikorwa ca 15 kwari ukuja gukorera mu bikorwa bitandukanye, na cyane cyane mu bijanye no gukorera mu karere. Naco ne kikaba carakozwe ku rugero rushimishije ibice 100%, ahandi naho bakaba ari ivyo baba bagitegura kubera bitaba birashikirwa. Igikorwa kigira 16 cari kijanye no gukora ibikorwa
bigaragaza ingene ubushikiranganje buriko burakora ico naco kikaba carakoretse ibindi bikiri mu ntango. Ikigo gira 17 cari kijanye no gushira mu ngiro igisata kijejwe gutsimbataza ururimi rw'ikirundi Academy Rundi, naco kikaba kiriko kiratunganywa neza. Hari ibikiri ku meza y'inama shikiranganje n'ibindi bikiri mu nteguro. Ikigira 18 kwari kugira ngo bahimirize abantu gukora ubushakashatsi no kurondera imigambi mishasha kugira ngo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu kigeze ku bice 40%. Igikorwa kigira 19 ni igikorwa kijanye no guhimiriza ubushakashatsi bujanye n'iterambere rusangi, kikaba naco kiriko kirategurwa ku bice 20%. Igikorwa kigira 20 mu kurangiza kuri ubushikiranganje ni igikorwa kijanye no guhereza ubumenyi n'ububasha abavyifuza canke babikeneye kugira ngo bashobore kugira ubushakashatsi mu bijanye n'iterambere ku rwego rwo hejuru mu mpamya bushobozi za doctora za master no kurenga. Ivyo navyo bikaba vyarakozwe ku rugero rushimishije cyane ibice 100%. Ubugirindwi n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Muri ubwo bushikiranganje igikorwa ca mbere cyari kijanye no gutunganya amasaha y'imirimo na cyane cyane ku baganga usanga bakorera leta bakaba bafise n'amakabine yabo kugira ngo bigaragare amasaha abwirizwa gukorerwa leta imbere yuko baja kwikorera utwabo nkuko bisanzwe bitunganijwe n'amategeko. Ico gikorwa cararangiye kandi kirakurikizwa ku bice 100%. Ikigira kabiri kwari guhereza ishusho nziza ibikorwa bikorerwa mu bitaro bitandukanye, haba mu kwakira abarwaye, mu kubatunganiriza n'ibindi. Rero ivyabwirizwa gukorwa vyarakozwe ku bice 100% kugira ngo imyidogo twumva mu barwayi bitura ibitaro bitandukanye irangire. Ugira gatatu kwari gushobora gukwiragiza abaganga baba bafise ubumenyi budasanzwe, aba specialiste ahantu hatandukanye. Ico gikorwa kuko twarashobora gusanga bagundaniye nk'ibujumbura ariko hari ibindi bitaro bibakeneye, naco carakozwe ku bice 96%. Igikorwa kigira kane cari cyo gukinga na cyane cyane inzoka zo mu nda ku bana, carakozwe ku bice 50%. Igikorwa kigira gatanu cari cyo kongerereza ubumenyi abaganga muri rusangi, cyakozwe ku bice 90%. Kigira gatandatu cari cyo gukingira imiti n'ibikoresho kugira ngo ntibishobore guhura n'ibibazo ngo dusange imiti yononekaye, carakozwe ku bice 70%. Igice kigira ndwi cari cyuko igisata kijeje kugura imiti mu Burundi gishobora kuronka imiti kikongera kikayironsa amavuriro bitagoranye kugira ngo ubuvuzi bugende neza. Carakozwe ku bice 100%. Aha murabona ibikoresho bishasha vyagiye bihabwa Kamebu kugira ngo ishobore gukora ico gikorwa. Ubugira 8 kwari gusuzuma no kugenzura integuro yo gukwiragiza imiti n'ibikoresho byo kwa muganga mu mihingo itandukanye. Ico gikorwa kikaba cari higeze ku bice 42%. Ubugira 9 nibikorwa byo kuraba ingene amafarumasi aronka imiti, cyo kimwe n'ubugira 10 kugira ngo amafarumasi aronka imiti asanzwe akorera leta aheze yerekane mwimbu yaronse uruhara rwa leta, mbega ko ari ibitaro biba vyegamiye leta iyo bidandaje, iyo bivuye bikagira umwimbu bikunguka, mbega hageze aho umwimbu ugabanganwa leta iraronka. Nivyo bikorwa navyo vyahejeje bigakurikiranwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Ubugira 11 cari kijanye no gukora ikigega hamwe n'integuro yuko hubakwa ibitaro muri buri komine. Izo plan rero zaramaze gushigwaho, ubu mbere turiko turababwira mu makomine amwamwe
ibitaro byo ku rwego rwa komine biriko birubakwa bivanye n'ingene uburyo buza burabonekana, ariko iyi raporo yageze kuri iki gice ivyabwiza kurangura ivy'ubushikiranganji bwabwiza kurangura bwarabiranguye ibice 100%. Ubugira 12 kwari uko ca cuma c'amasanamu no kumurika abantu gishobora kuba cabonekanye muri hopitale, natwe turashoboye iki gihe nticari bwabonekane, ariko ubu tubabwira ko cari gitekanijwe gushikayo mu kwezi kwa gatatu. Rero ico gikorwa cararangutse ku bice 95%, kwaho cabwiriza kuja ingene cabwiriza gutunganywa, ngira ngo hasigaye ko gitangura gukora gusa. Ubugira 13 hariho inyubako zabwirizwa kubakwa, yabwirizwa kubakwa, ico gikorwa yigeze ku bice 33%. Hariho ubugira 14 aho district sanitaire yo mu Rumonge ikorera n'ama district sanitaire yo mu za Giteranye na Cibitoke. Ibikorwa bikaba bigeze ku bice 50% nkuko mubona isanamu yerekana ingene zimwe muri izo nyubakwa aho zigeze. Ubugira 15 kubaka aho district sanitaire zo mu Kabezi, Rwibaga na Bugarama zikorera, navyo bikaba bigeze kuri 50%. Ubugira 16 kubaka ikigo c'akarere kijejwe kwegeranya amaraso, naco kikaba kizokubaka Igitega, yiteguriye kubaka Igitega. Inyubako rero isa niyarangiye n'ibindi bikorwa byose byo kuyiheraheza. Igikorwa kikaba kigeze ku bice 95%. Ubugira 17 kwari gushira mu buhinga bwa none ikarata yo kwivurizako, carte d'assurance médicale. Ibikorwa bigeze ku bice 85%. Ubugira 18 kwari kuraba kugira raporo ijanye n'ingene ibintu vya comptabilité vyagenze mu vy'ubuganga mu mwaka wa 2018. Ico gikorwa kigaba kigeze ku bice 55%. Ubugira 19 hari ibikoresho vyabwirizwa kugurwa mu bijanye n'abahagararira ivy'ubuganga mu makomine. Igikorwa kigeze ku bice 95%. Ubugira 20 mu guhereza kuri buno bushikiranganji no gushira mu ngiro ryasekeza ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Iryo sekeza naryo uko ryagiye ritangura kose ryagiye rikorwa rikongera rigatunganywa neza ibice 100%. Tugiye ubugira 8 mu bushikiranganji bujejwe n'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Igikorwa ca mbere cari co gushira ku rugero integuro y'igihugu mu bijanye n'uburimyi. Ivyo navyo bikaba bigeze ku bice 60%. Ubugira kabiri kwari gutunganya iyi misozi na cane hajya hamanuka kugira ngo hashobore gutunganywa neza, hategwe ivyatsi bikingira inkukura n'imikobeko. Igikorwa kigeze ku bice 71%. Hanyuma ubugira gatatu kwari gutunganya neza imyaba. Bikaba ibikorwa biriko birakogwa hamwe ku bice 60, ahandi 30, ahandi 35 uko mubibona. Muri igikorwa kigira kane nico kugira ngo abenegihugu bashobore kuronka ifumbire. Muri ico gihe hari hakiri integuro zo kugira ngo ifumbire yegeranywe ishobore gushika, byari bikiri ku bice 18, ariko mwarakurikiranye yuko igikorwa carangutse neza atabaheje ngo babure ifumbire. Igikorwa kigira kane kijanye n'ico twari twabwiye ubwa mbere. Igikorwa kigira gatanu nico kugira ngo abarimyi bashobore gukurikiranirwa hagufi. Ivyo navyo bikaba vyagiye bikorwa haba mu kubahereza ubumenyi
mu kubereka ingene bari burime, hari abaronse inyigisho, hari abaronse n'ubundi bumenyi kugira ngo bashobore gukora neza ico gikorwa ku bice birenga 50%, hari abaronkeje ibitungwa bitandukanye n'ibindi. Igikorwa gira gatandatu cari co gushiraho ikigega c'intega bizoza mu bijanye n'umwimbu uba wagaragaye. Ico gihe hari hamaze kwegeranywa gusa itoni 20 z'umuceri, ni 50 z'umuceri na 20 z'ibiharage, ariko ico gikorwa cavuye kibandanya ku buryo buteye imbere kuko niho bari bagitangura. Hanyuma hariho kongerereza uko ibitungwa bisanzwe bitungwa bito bito vyoheza bikagwira. Ico gikorwa carakozwe ku bice 50%.